Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Uko tuza kubashikiriza ibi vyiyumviro vya Rwagasore, tuza kubishikiriza mu bice bine nyamukuru. Igice ca mbere tuza kubashikiriza amajambo n'inyandiko Rwagasore yakoze yerekana ingene abona intwaro mu gihugu, ugutunganya ivyo vyose bijanye n'ibibazo vyo gutwara. Igice ca kabiri tuza kwerekana amajambo umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije mu bijanye n'ikibazo c'ubutunzi bw'igihugu, iterambere n'amakoperative, kuko amakoperative niyo yabona yuko ariyo nkingi nkuru ku bijanye n'ubutunzi ku Barundi n'Uburundi. Igice ca gatatu ni kijanye n'ubumwe bw'Abarundi, akaranga k'Umurundi, demokrasi n'ukwikukira. Uko yabona ukwikukira, uko yabona intwaro rusangi, demokrasi, uko yabona ubumwe bw'Abarundi n'akaranga k'Umurundi. Igice ca kane novuga ko ari inzandiko zibiri, rimwe n'urwandiko, irindi ni ijambo yashikirije. Nashatse kubishira hamwe kuko ubwa mbere vyerekana ingene Rwagasore yashaka gukorana n'iyindi migambwe, ahandi naho urwo rwandiko nyamukuru ni ijambo yashikirije abarwizatunga bari muri Chambre de Commerce y'i Bujumbura muri ico gihe, bari abazungu gusa, abo bita mu gifaransa abakolon. Ayo majambo nayashize hamwe kuko nabonye ko kakomeye kandi ari inyigisho nininya kuri twese. Turaza kubasomera ivyo yashikirije, hama tubahe insiguro y'igituma yabishikirije n'ingene abantu babibonye muri ico gihe, n'ingene twotegerezwa kubibona muri iki gihe tutaratora koko inyishu ku ngorane nyamukuru umuganwa Rudoviko yashikirije Abarundi. Isubirwamwo ry'itegeko bwirizwa ryo kuwa 14 Mukakaro 1952, integuro y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Igitega hari kuwa gatandatu igenekerezo rya 4 Ruhuhuma 1956. Harategekanijwe gusubirwamwo itegeko bwirizwa ryo kuwa 14 Mukakaro 1952 ryerekeye ugutunganya ukundi gusha politike iri mu Rwanda Urundi. Ubwo none ntibyoshoboka ko risubirwamwo twishimikije ibikuru bikuru tubona mu bigize ukubaho bwite kw'igihugu c'u Burundi. Aho ni naho twoba twisunze rya jambo rivuga riti kwigisha amajambere ntibisigura gukura ivyariho, ahubwo koba ugukomeza ibihasanzwe
hamwe no kubihinyanyura neza. Haheze ibinjana n'ibindi dufise amategeko ashingiye ku migenzo yacu, ni ukuvuga ibwirizwa shingiro naho ritanditswe. Igikwiye ni ukurikosora hamwe no kuriroranya n'amajambere abafasoni n'abashingantahe baba muri kino gihugu bagezeho. Muri ico gihe ibwirizwa shingiro rishasha ryotegerezwa kugira ibyo ryemeje, ibyo ritegekanya n'ivyo rikinga. Abantu bose aho baba, iyo hatunganijwe neza, bamana ntaryo bafise ibwirizwa shingiro bagenderako. Iyo bemeza ingingo ziha abantu bamwe bamwe canke inzego zimwe zimwe ububasha buzwi kandi bwemewe n'abandi, izo ngingo ziratomora neza ivyangombwa bikurikizwa mu kubahiriza ubutegetsi no kubuhanahana, mbere zikerekana ikibanza n'uruhara rw'umuntu wese w'umunyagihugu imbere y'ubutegetsi. Naho abantu ubwabo ataruhara boba bafise mu itunganywa ry'ubutegetsi, ivyo vyo kwerekana gusa ko hari itegeko shingiro ibitegekanya uko, mugabo ryonyene ubwaryo rikaba ririho. Ikindi kandi, kugira ngo ibwirizwa shingiro ribeho, si ngombwa na gatoyi ko haba amategeko yemejwe mu nzandiko. Ibwirizwa shingiro rirashobora gufatira ku mico kama nk'uko ryoshobora kuba ryanditswe ryose, rishobora kuba ryorosha ibi na biriya canke rigumye kubirengeje urugero, canke mbere rishobora kubangikanya muri ryo ku rugero rutari rumwe izo ntumbero naho zitandukanye. Nta nkeka ko ryoba ari ibwirizwa shingiro riringanijwe ku rugero rw'igihugu kikiri gito, cifata uko kiri, kirangwamwo ukuri n'ishaka rikomeye ryo kugira aho cishikanye. Vyoba kandi no kudasamara no kuvuga ukuri kw'Ababirigi batureze. Uko vyogenda rero, hoba umurwi w'igihugu ugenywe n'inama zirongoye teritware, ugaheza ukemezwa n'umwami. Uwo murwi niwo woheza ukiga integuro ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Umurwi w'intara woba ugizwe n'abantu 8 batowe uku gukurikirana: umuntu umwe ava mu baganwa, umututsi umwe, umuhutu umwe, umutwa umwe, hamwe rero n'abantu b'incambwenge 4 abo baciye mu mashure y'abakoroni. Bose hamwe boba abantu 72. Hakongerwamwo abahanuzi 4 b'abazungu b'abanyaburaya, 2 muri bo batorwa n'umwami, abandi 2 nabo batorwa na buramatari. Umurwi wo kwirorera mu bawugize uwurongora, ivyegera vyiwe 2, umunyamabanga n'abacungera ibikorwa. Umurwi wokora wigenga kandi kumbure hotegekanywa n'amahera yofasha kugira ico gikorwa gitere imbere. Uwuserukira umurwi w'igihugu yoshikiriza integuro y'ibwirizwa shingiro inama nkuru y'igihugu, ariyo CSP, Conseil supérieur du pays. Muri ico gihe kidasanzwe yoheza
ikarongorwa n'icegera c'umukuru wayo. Bigenze gutyo, umwami ari nawe asanzwe atunganya inama nkuru y'igihugu, kubera ari we afise ijambo rya nyuma, ntiyoheza ngo aje mu biganiro byo kuringaniza iyo nteguro. Mu nyuma, abagize inama nkuru y'igihugu, Conseil supérieur du pays, boshikiriza umwami iyo nteguro, bakanamugira inama y'ivyo babona vyosubirwamo n'inama nkuru y'igihugu canke umurwi w'igihugu. Bafatiye ku ngingo imwe canke iyindi boba batoye amakenwa muri iyo nteguro. Niho rero ivyariho bibiri canke bitatu vy'inama nkuru y'igihugu bibanje kubicisha ku cegera ca buramatari mukuru, vyoheza bikagarukana iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro imbere y'abagize inama ya gikoroni, Conseil colonial. Abagize inama ya gikoroni bahejeje kwihweza iryo nteguro, icegera ca buramatari resident mukuru yoshikiriza icese umwami integuro kugira ngo ayemeze. Mu mpera ya vyose, ibwirizwa shingiro rimaze kwemezwa n'umwami w'ababirigi, ryoheza rigaca rishikirizwa igihugu. Uru rwandiko mpejeje kubasomera, umuganwa Rudoviko Rwagasore yarushikirije resident wo muri ico gihe yitwa Fernand Sirou, itariki 6 Ruhuhuma muri 1956. Uro rwandiko yarushikirije agifise imyaka 24. Rwaruka rw'u Burundi mu vyumve. Umuganwa Rwagasore yatanguye ingendo yiwe ya politike afise imyaka 24, ashikiriza uru rwandiko ruhambaye wari umukuru w'igikoroni muri ico gihe i Burundi. Ikindi twamenye nuko urwo rwandiko yarushikirije ari kumwe n'umwami Mwambutsa Bangiricenge. Abahora bibaza yuko umwami n'umuhungu wiwe batavuga rumwe nibabirabire ngaho. Na Jean Paul Harwa wenyene mu gitabo yashikirije kuvyo yakoze mu Burundi citwa Burundi, aravuga yuko habaye inyandiko zibiri zatanguye koko ingwano yo kwikukira muri ico gihe, kwikukira kw'abarundi. Ubwa mbere hari urwandiko bashikirije Jean Paul Harwa muri 1966, babirungikira na leta y'Ububirigi. Urwo rwandiko rwagizwe na Conseil supérieur du pays, inama nkuru y'igihugu, yari yerekeye ingene igikoroni catunganya amashuri. Urwandiko rwa kabiri rero nuru mpejeje kubasomera, rwashikirije na Rwagasore aherekejwe n'umwami Mwambutsa Bangiricenge n'umuhanuzi w'umubirigi yitwa André Prudhomme, yahanura umwami na Rwagasore wenyene. Naho rero yari afise imyaka 24.
ikindi novuga kuri uru rwandiko ni ikintu gihambaye rwose kumenya icyo ari cyo ibwirizwa shingiro. Novuga ko abarundi ari bake bari bazi ko igihugu cy'u Burundi n'imbere y'ubukoroni kuva Ntare Rushatsi arongoye Uburundi bwari bufise ibwirizwa shingiro. Iryo bwirizwa shingiro ryerekana koko nk'uko yabivuze ingene intwaro itunganyijwe, ingene babisikanya ku butegetsi, ingene abanyagihugu bifashe imbere y'ubwo butegetsi. Ivyo vyari bihari, vyari mu minwe, novuga ahubwo mu mitwe y'abanyamabanga, kuko ntivyari vyanditswe, kandi babihanahana kuko abari bajejwe amabanga bari bazwi, bava mu miryango izwi, bakaba rero bafasha rwose kugira ngo ayo mategeko, iryo bwirizwa shingiro ryubahwe na bose n'umwami arimo. Ubushakashatsi nashoboye kugira bwanyeretse yuko bimwe bavuga muri demokarasi y'intwaro rusangi, icambere nyamukuru tuzi nuko inzego zitandukanye. Muri demokarasi nshasha y'ubu tuzi baravuga urwego rwo gushinga amateka, mu rwego rw'abashinga amateka. Baravuga urwego rwo gutunganya igihugu, pouvoir exécutif. Baravuga ibijanye n'intwaro, novuga n'urwego igisata c'ubutungane, pouvoir judiciaire. Rero vyanyeretse yuko ivyo nashoboye gusoma no kugiyaga n'abakuru ko uko gutunganya kwa demokarasi kubu ni Burundi vyari bihari. Nukuvuga ko inzego zari zitandukanye rwose, kandi nta rwego na rumwe rwaja kuraba ivyo urundi rwego rukora. Banavyita ingoma. Hariho ingoma y'abanyamabanga, hariho ingoma ya Karyenda, hariho n'ingoma ya Sacega. Abanyamabanga rero nibo bari bafise amabanga koko y'igihugu ajanye n'ibwirizwa shingiro n'amategeko agenga uko abantu bifata, uko intwaro itegerezwa kwifata. Urwego rw'abashinga ntahe rwo muraruzi, ni urwego barwita ingoma ya Sacega kuko Sacega yarigenga. Bavuga ko yanashobora no gucira urubanza urupfu. N'umwami rero yarashobora kwitaba abashinga ntahe mu gihe hari ikibazo kibega. Rero nimuze mwisuzugure abakera bacu mu gutunganya politike, mu gutunganya iby'inzego vy'intwaro, bari imbere cyane. Kumbure ni naco gituma n'umuzungu ahashikiye yatanguye kwibaza ivyo bintu ivyo ari vyo, mugabo ntiyigeze ababwira yuko ivyo gutunganya politiki, ivyo gutunganya inzego byari vyifashe uko. Uru rwandiko rero rwa mbere rwa Gasore Louis ruratwereka rwose koko ubutwari bwiwe anakiri muto. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.